umubiri wanje n'umutima wanje bishira umunywera. Mu yandi majambo, umubiri wanje usa n'uwumye, uriko uradenduka, ndiko ndacikana, ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, kandi niyo mugabane wanje ibihe byose. Murumva cette déclaration? Ubwiza bw'Imana ngiki cyo bukora, budukura kwikompara n'abisi, budukuramwo urukundo rwo kuronka isi ngo tuyiganye tugire competition, ahubwo rutwereka Imana byose bikomokamwo. Ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni iki? Ni ukugaragara, manifestation visible et tangible, ni ukugaragara kwayo, ni ukubaho kwayo, aho tubona ububasha bwayo, aho tubona ukwera kwayo. Ni kuvuga ngo Imana yihishurira abantu ukwiri, ukwimenze bakayibona. Mu rurimi rw'Igiheburayo, ubwiza bw'Imana ni kabod, cyangwa kabod, cyangwa kabod. Ni nk'aho twavuga ngo kabodi y'Imana, ubwiza bw'Imana bwagaragaye, kandi abantu bose bari bahari bahindutse abanyabyaha, babonye kabodi y'Imana. Kabodi y'Imana yaragaragaye mu ibohero ry'Ifilipi ryarimo Paulo na Sila. Qu'est-ce qui s'est passé? Imiryango y'ibohero yaranyiganyize, amadirisha aranyiganyiga, ku buryo bica vyibomora, abanyororo batagira umutima baca baracika. Vye mugabo bo bagumaho. Ubwiza bw'Imana bwaragaragaye mu ibohero yararindiwemwo Petero, aho umuntu w'inyama n'amaraso yambikwa ububasha lo surnaturere iba kuri we, agaca kubateramyi bane ku miryango ine, imiryango iguma yuga yirika amagufuri, mugabo we yarenganye, ku buryo yagiye kureyariza yasohotse yuko uwamubwiye ati nkurikira, yagiye kureyariza avuga ati hega sindi mu ndoto, hega byabaye byo. Iyo ni kabodi y'Imana, la présence tangible qu'on peut toucher, iproduije ibintu biboneka. Iyo turiko turavuga rero ubwiza bw'Imana, ni turiko turavuga ngo twaryohewe, ngo turatwenga, ngo turarira, ekero changement. Est-ce que abantu baciye bahinduka? Uwahora aja guhunahuna mu busambanyi akumva yorondera deuxième biro, canke uwo muha amafaranga akamutunga gato iyo mukurikira akaja ku mugabo w'abandi and so on. Yahinduye ingendo ku buryo avuga ati ndabihevye. Umukobwa umwe yagiye gusenga, ubwiza bw'Imana buramanuka mu rusengero, bariko barigisha. Mugabo yari yagiye dimanche kugira ngo amenyeshe umuryango yuko bazi yuko ari gusenga, mugabo yatanze rendezvous yo kuja gusamba. Yitwa Manuel Mugasi jewe. Hanyuma kabodi y'Imana, umwigisha ariko arigisha, ica muri izo nyigisho haba une puissance transformatrice. Uwo muntu ubushobozi bumugeramwo, bahamagaye abihana, yirutse imbere arihana. Hanyuma ahejeje kwihana, wa mugabo wa muhungu umusore acara telefona, acara avuga ati aro, ati kuvuga bukebuke, ati ubwo nimwihenze inimero, wewe nturi naka. Oya, izi nimero sizo twavuganye ko si
sizi wawe iyi telefone sije nayiguhaye none wawe nuri naka ko mwirwe numva umengo liwe oya naka yarapfuye yazutse yapfuye acaterera hasi yibaza ngo numuzimu kumbe yavuze ati napfuye ku byaha nakijijwe navutse ubwa kabiri randevu byahagarariye hajya nyene sinkiri wa wundi wejo mwaragana yani kabodi donc kabodi y'Imana feke abantu batakija mu rusengero pour kuba bararindiriye. Hari umwanditsi yitwa Eugene Ionesco muri evre yiwe avuga ngo anatandagodo avugamo ingene abantu babiri bariko baraganira puruti werota kugira ngo umwanya uburagenda si kuja mu rusengero puruti werota umwanya uburagenda ahantu turindirira amarandeva akurikira ni kuja mu rusengero guhura n'Imana ihindura imibereho ihindura inyifato ihindura ibyiyumviro abantu bagahinduka bagasa na Kristo uko guhinduka kwabo automatikema guca guhindura ikibano. Ikibazo rero twagize nico nous sommes imwanya munini dans l'église n'indirimbo nyinshi n'ibisirimba byinshi n'inyigisho nyinshi mugabo la transformation tukavaho atayo dufise. Hagiye morana mbwira n'abakristo nta kuntu twomara ukwezi kundi dutonda kugira ngo twevariwe ivyo bigishije le dimanche z'ukwezi guheze iyindi dimanche twiyevariwe tuti hahindutse iki wananiwe n'iki vyakunaniriye hehe hama tugaca twinginga tugasenga. Kaboti yima ubwiza bwe mw'abantu muri ko maradukurikirana muri kure ubwiza bw'Imana bukwiye kugaruka mu nzu y'Imana bukwiye kugaruka mu makoraniro y'abera. Kandi iyo ndiko navuga ngo ubwiza bw'Imana ndiko navuga yuko wewe ubwawe ni wewe uhindura ukavuga ngo ma nkeneye wewe gusumba ivyuma nkeneye wewe gusumba ivyo nkorera nkeneye wewe gusumba ivyo niteze mu rutonde rwabyo nkeneye Imana nkeneye kuba mu bwiza bwa ubwo bwiza bw'Imana buragaragara nka poa biro valeur importance kintu gifisa agaciro kizaba kizimbye gihamba le poids de la présence de Dieu. Ingene umuntu ahindutse abantu bagaca bikugura. Pastor, hariho umuntu mushobora kujana mwivuga butumwa ku buryo woca ukonkliwa uti muragomba kwihana atacuvutse naka nawe mubona mujanye kumusaga naka nawe muzi gaca wihorera ngo turamuzi ngo pastor ngo vyagenze gute yahuye na kabodi y'Imana ntiyahuye n'idini ry'abaporoti yahuye n'ubwiza bw'Imana yakiriye muri ubwo bwiza ubwo bugingo bumuhindura icaremwe gishasha. Abantu baramwifuza abantu baragomba kumera nkawe abantu baragomba kumwumviriza. Oh kapa bwiza bw'Imana iyo Imana yigaragaje habaho ikirere kiyigara cyukubaho kwayo gikomeye kiri forte. Nibi byabaye mwibohero ibohero rikanyiganyika. Nibi byabaye Paul asubiye muri Efeso abantu bari barakijijwe nabi bagasubiramwo bakanyegurura ibiheko nibigirwamana bakabizana bigaturikwa.
barihanye basenga mugara abanyedini bakagenda bacambariye ku bintu hakimanitse ikintu imbere y'inzu avuga ati ntawo bita byose hagupfa wozanzama hamwe ibi bintu byo duhemukira nibihindure neza byogenda gute mugabashitseyo kabodi y'Imana ubwiza bw'Imana bugaragarira muri Efeso inyuma y'intumwa Paulo ayo majambo agira ubushobozi aramande bo hamwe umuntu wese yumva ari kararibwa babwa ati ndavize igiheko ona ati ndavize amahembe ona ati ndavize ibitega ona ati ndavize agakono k'iminwe 6 terurazana bagaturira bwiza bw'Imana gihe nuzura mwemuye muri 2004-5 hari ahantu baterekereye bashize amacupa ugasanga ni icupa rimwe rifise iminwa 7 urumva icupa ry'iminwa 7 inkono y'iminwa 8 ofete ibintu umengo bifise amaso hamwe biravye kandi ari bibumbano hamwe biravye nawe wumva ucusuherezwa numvise umuriro waka muri jewe ndabisanga mu ngundu y'igitoke ndavyegeranya mfata isuka umuhini wayo ndasenga ndabimenagura umuvyeyi wanje acaja imbere y'inzu yifata mu mutwe uko ati ndabuze umuhererezi wanje kuko yarazi ko biteye ubwoba nivyo babandishwamwo kera nivyo banyweramwo nivyo basukiramwo amasaka inzoga yayo jewe ndabimenagura nca ndaharima nca ndahatera igitoki c'icibutso cyo kurya none muze baracacita igitoki canje haciye dezane bararindira komva bararindira ko vyimba ukuguru bararindira ko vyimba amazuru bararindira yuko mugara naco nabaye kaboti y'Imana idukuramo ubwoba bituba abakristo b'abanyabwoba bajugumira gusumba mana yanje kaboti kujuje abanyabwoba nico gituma bagera imbere y'icaha bagasusumira imbere y'igiturire bagasusumira imbere y'umupolisi bagasusumira makatanze inoti basaba y'ibihumbi bingahe ngo bambwiye ko imodoka bagomba bayijane kuri shene none haca habi iki bayijanye kuri shene ubwoba bikanga kwa shingina imbere y'ikibazo agakizwa kuri 5 mugakagira kimwe ate wapi iki ndakiraba we gatrisha Imana yo mwijuru nidufasha kapati yema kwipfurije kubona iyo kapati haleluya iyo Imana yigaragaje ubuzima bw'abantu n'ibintu birahinduka ivyiyumviro birahinduka inyifato zikahinduka imvugo zikahinduka ubu abizera benshi ukwizera kwagiye kuko amaso nta hanze Imana amaso hanze bigaragara kandi navyo ni byinshi niba azafu ba mbere arabigitoro ati turahumiwe akaraba amapolitike mashasha y'iterambere yabaye leve agasanga ibintu biri kwa kundi ati turahumiwe akaraba offre demande sur le marché turahumiwe akarabaro climate none amwe twotegwa n'ivyago n'ibindi la protection plan de contingent ni yahe byogenda gute turagowe et voilà solution twiruke tuje Dubai
naho ariko hakoroka iki? Amabombe. Undi ati tuje hehe? Afrika y'Epfo. Naho bariya bagabo bashushe bashavuye ku munyamahanga bumva bo mukati zose. Bantu bima ni kidukeneye cyo repete nk'ishengero ni kubona ubwiza bw'Imana mu bugingo bwacu, ni kubona ubwiza bw'Imana mu makoraniro yacu, ni kubona ubwiza bw'Imana bugarutse mu ishengero. Ishengero rya mbere ry'intumwa nibakorana nk'abanyedini bagira kominiyo nziza, barigishanya inyigisho z'intumwa. Haleluya. Bagasangira, bagakorana, bakamanyagura imitsima ngo bama bariko barongerwa abakizwa. Ngo kandi bitangaza byinshi byakorekera hagati muri bo. Hari ubuzima, hari ubuzima. Nta musuma yashoka binyegezamwo byoroshe. Souvenez-vous de l'histoire y'ibyakorwa n'intumwa 5. Umugabo yitwa Ananiya na Safira bakoze amanyanga ngo bagomba gutrika intumwa. Tibabizihe itongo twagurishije naho twabisezeranye ntitubabwira byose, tubaha igice twasanze twarihenze, natwe turakene bazobimenya gute? Bete twarosaya ati nayo nyene yonyene gusa mwarose. Arapfa. Umugore bagiye kumuhamba araturukira umugore aramubaza ati mada, kubera iki mwagiye inama n'umugabo wawe guhenda? Ima guhenda mwemuye? Ati n'abantu mwahenze, si Imana mwahenze. Ko umugore nawe nyene yaraheje kuvuga ati ego nibyo nyene, emwe ntacongeweko. Niyo munsi ko ibintu byahindutse, ubwiza bw'Imana bwagaragara mu ishengero. Hari ikintu kiri complexe rero nasanze aho hantu, ngo bashemagizwa na bose, ngo ariko kandi bakabatinya. Murumva ibyo bintu, ayo majambo abiri ni antiteze. Wewe gushemagizwa n'umuntu nagira ngo abantu baca bakubahuka ahubwo bakakwegereza nyene kuko bakeneye kukwitsitako. Manga barabatinya. Barabatinya. Kombre domalero no munsi ikigishijwe hano umukomedi acagikina. Tubatiza dimanche nabo bagasubirayo iyindi dimanche gukina agakino. Can you imagine? Tuvuga ivyiyurizwa mu ijuru nabo bagaca babikina ko agakino ngo yavuze yuko atazokwigarukira ngo ayo naboneye mu isi. Can you imagine? Hanyuma natwe tugaca tuja kuri TikTok tugatwenga abantu bagasanga muri saro uri kutwenga iki? Umuntu ariko aradesakraliza ivyera vy'Imana, uriko uratwenga ngo uriko wiha morale, ngo uriko wikuramwo ibinyugunyugu vya stress z'ubuzima n'ibintu bitandukanye. Uragwaye nimba ari byo biriko biragutwenza ugacurungikira umugenzi ngo tube turaruhuka. Ico ni kibazo. Nico gituma abantu ntibakimenya ivyera byo guhagararira, ntibakimenya ivyera byo gutinya. Imwemu ya Berushaza yarinjiye, yagize ibirori, bafata ibikombe by'izahabu byo mu rusengero byo mu ihema, abari byaza kunywesha n'agahimbo keshi.
hanyuma ati ndaganje bijya nyene biriya by'imbere hariya muri sange mpereza bari byo ninywere musereve birakashira ubwiza bw'Imana nabukene mu ishengero ry'Imana. Vuga ubwiza bw'Imana turabukene. Aho baririmba indirimbo imwe abantu tukaruhuka, abantu bagakira, abantu bakidege. Indirimbo imwe badahiganirwa ngo repertoire ihere. Naririmbye 8 izinyaruka n'izikwega ihere. Ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Nanezerewe ndi muri Pretoria, tabantu bariko baraturongora hano, twese tureha aho imbere hari umwe azara project indirimbo atangurijwe, twese tugahimbaza. Bantu b'Imana, nshuti z'ubusara, bashengero ry'i Burundi n'abadukurikirana, igihe kirageze kugira ngo duhindure ivyiyumviro. Imitima y'abantu irahinduka, ubuzima bugakogwako, ibisuma bigakogwako, abasambanyi bagakogwako iyo ubwiza bw'Imana bwagaragaye. Nabaye hano umunsi umwe, haba ubwiza bw'Imana bumara igihe turi muri bwo, ku buryo hari abantu batinya kuvuga amazina no kuturamutsa, ngo ujya ukamuramutsa ucukitswa. Gahunga ngo gawe araje kukuramutsa uzocukitswa. Kwa tuvuga tusema nibiki byabaye, none twabaye ingorane yuko abantu baduhunga. Ngoya ngo nakuramutse kandi wiyaranje namenye izina ryawe, ngo asenga ari muzocukitswa. Choge hakijiwe abantu benshi. Abantu barakogwa ko bagatinya ibyaha. Iyo bwiza bw'Imana uriko baragaragara. Ma imbere yawe n'ibyishimo gusa, abakwize naco bazobura. Nyabunama naduhindukirire, utuzuza urukundo. Mana cudukunda yera, turungikira abamarayika, turungikira mwemu yera, Yesu Kristo wino.